iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sanga c'uyu munsi. Tubahaye ikaze uno munsi mu kiganiro muri Sanga cerekeye ingoma y'imico kama y'igihugu c'u Burundi. Kaze mwese. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu gusozera akaruhuko k'ibikorwa vya leta yari arimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abavugizi b'ingoma mu ntara ya Gitega kuri site y'ingoma ya Gishora. Muri ico kibanza c'imico kama y'igihugu c'u Burundi yaravugije ingoma kumwe n'umugwi waho. Abatari bake barashimye uburyo yifatanyije n'abavugiji b'ingoma mu kwerekana akamaro n'ikibanza kinini ingoma zifise mu karanga k'igihugu c'u Burundi, ariko kandi abandi bavuga ko batahimbawe nuko umukuru w'igihugu yavugije ingoma mu gihe babona ko ari nk'umwami kandi ko ingoma zigenewe kuvugirizwa wenyene. Mwebwe mubibona gute? Mbega ingoma zifise uruhe ruhara mu mico kama y'igihugu c'u Burundi? Mbega muri kahise umwami yaravuze ingoma? Mbega umukuru w'igihugu avugije ingoma agatamba ingoma aba atambira nde? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza hamwe n'abahinga bajejwe imico kama mu Burundi. Rero abatwumva ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora gutanga nimero zanyu tukabakira mu kiganiro muri Sanga c'uyu munsi mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Reka mbere ko tuja mu kiganiro nyezina tubanze twumvirize amajwi y'ukuntu vyari bimeze aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko aravuza umurisho w'ingoma mu ntara ya Gitega aciye imisi mike. Ayo majwi rero mwariko murumva y'uririmba yari Perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko aravuguza umurisho w'ingoma mu ntara ya Gitega kuri site ya Gishora. Nivyo tugiye kuganira uno munsi, uruhara rw'ingoma mu mico kama y'igihugu c'u Burundi. Nkuko twabibashikirije mu kanya gahera,
no musi turi kumwe n'abahinga babiri, umwe akaba ari muri Canada, ni Patrice Ntafatiro, ateramisha ibiganiro ku mbuga ngurukanabumenyi vyerekeye ikirundi c'abarundi. Yavukiye yongera kurira mu ntara ya Gitega, akaba yaravugije ingoma muri Gishora, muri site ya Gishora kuva akiri umwana muto cane. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na professeur umuhinga mu vy'imico kama igihugu c'u Burundi, professeur Emile Mworoha mu gihugu c'u Burundi, atubwire nawe nyene vyinshi vyerekeye ingoma z'igihugu c'u Burundi, kumbure n'ukuntu abantu bakiriye babonye umukuru w'igihugu avuza ingoma mu Burundi. Reka twakira abatumire bacu. Umushinga nahe professeur Emile Mworoha ngaho mu gihugu c'u Burundi, kaze neza mu kiganiro muri Isanga. Murakoze, ndabaramukije. Murakoze cyane gufata kanya ko kuganira natwe. Nawe mushinga nahe Patrice Ntafatiro aho muri Canada, amahoro neza? Ego ndaguhaye mwaramutse, murakaramba, murakagwira, muragakora ku ngoma. Murakoze cyane. Nkuko mwavyumvise, uno musi rero tugiye kuganira ku kamaro n'uruhara rw'ingoma mu mico kama y'igihugu c'u Burundi. Nkuko mwavyumvise kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi aheruka kuvuza umurisho aho yarari mu karuhuko mu ntara ya Gitega, neza na neza mu Gishora. Ego duhereye kumbure ku bijanye n'ingoma, ingene abantu bavuza ingoma baba bambaye, imyambaro baba bafise iyo bariko baravuza ingoma, kugira ngo kumbure duhere kure cyane mbere ko dutangura kuvuga ibijanye n'ingoma nyazo. Kumbure mpere kuri mwebwe mushinga Ntafatiro, bijya bintu bambara abantu bariko baravuza ingoma, abakiri bato kumbure bashobora kuba batabitahura, ego barabona ko ari amabara y'igihugu c'u Burundi. Tubwire bimwe mu bijanye n'ivyo baba bambaye bariko baravuza ingoma. Ego ndakengurutse ku kibazo. Neza na neza hajya y'abatimbo bariko baravuza ingoma barambara bakikwiza. Kera bambara impuzu z'ibiti, ariko ubu bambara impuzu zisa n'amabara y'ibendera ry'u Burundi, ni ukuvuga ibara ryera, ibara ritukura n'ibisa n'urwatsi rutoto. Hanyuma baheje kuzambara barashirako igihete, barashirako ubuna, barashirako novuga nti n'igitembe, bafite n'imirisho, barashirako n'icumu. Ariko cane cane kuvyo nugaruka ko kuri nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ariko aravuza ingoma, yarashizeko umuhibu nawo wari novuga nti n'ikintu umwami yambara, n'ikintu umuntu akuze cyane, novuga ni umuntu asa n'indongozi yambara. Yarambaye umuhivu rero, arambara igihete, arambara n'impuzu. Kandi ko ndaho nyene yarashoboye ukuntu bahora bambara imigwebero mu Burundi, ziya mpuzu bavuza ingoma bazita imigwebero. Ku bisanzwe bahora bambara impuzu y'imbere ikaba ari yera, hanyuma iyindi rero bakaca novuga nti igikwembe kimwe kikaba gitukura, ikindi gikwembe kikaba gisa n'urwatsi rutoto. Igikwembe gisa n'urwatsi rutoto kigahindukira kikaja inyuma, imbere hakaboneka novuga nti igikwembe gitukura. Ubu rero ku bavuzi b'ingoma nka bose ndaza kubishikako, uko mwakavugiza ingoma uko mungana mwese, nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yatweretse ingene bambara impuzu, ingene bambara imigwebero. Ubu burya mugwebero usa n'urwatsi rutoto uzohora uja imbere, umugwebero usa n'utukura nawo ukaja inyuma. Umwami ntihenda yakoze ikintu baca bakira uko nyene, naho nogeza murakaramba mugwire muhere ku ngoma. Murakoze cyane. Kumbure uraza kutubwira ibyerekeye uko kuntu bamwe bamubona nk'umwami, abandi bakabibona ukundi, ati ni umukuru w'igihugu si umwami. Reka mpindukire kuri mushinga ntahe Mworoha mu gihugu c'u Burundi. Namwe uko mushinga ntahe Ntafatira bisiguye, inyambaro z'umuntu ariko aravuza ingoma ziba zifise izindi nsiguro kumbure zongere kuzo mushinga ntahe Ntafatiro asiguye. Wakoze. Umwambaro w'abavuza ingoma kera nk'uko yabivuze, kera hariho impuzu z'igiti, hanyuma rero nivyo bambara. Hari naho bambara n'icyato, kuko hariho bambara icyato babyina bahariya
hariya mu kirundo mugabo n'abavuza ingoma nabo nyine barashobora kwambara ishato abandi nabo bakambara izo mpuzu z'igiti hanyuma rero bakaba bafite cyane cyane n'iyo mirisho hakaba n'ububaje imbere arabereka ingene bashobora gutamba urumva rero nk'uko yabivuze ubu naho hariho cyane cyane kwambara impuzu zijanye n'ibara n'idarapo y'Uburundi ry'ibendera ry'Uburundi inyambaro rero ni uko zari zimeze zagiye zirahinduka uko igihugu imyaka yagiye irahaca ego uravuze n'imirisho ngene bayiyobora abo tubwira kumbure ingoma zimwe zimwe baravuga ko zifise amazina zifise icyo zisigura nazo nyene ingoma zirafise amazina ubwa mbere ni ukwibutsa yuko ingoma yari intambo cyane cyane yari yerekeye umwami yavugirizwa umwami hanyuma nta muntu asanzwe yashobora kuvuga ingoma ibyo byahabuye biza rero mu nyuma novuga yuko ingoma yari anarwa yari yatambira umwami mugabo kandi ikindi umuntu yomenya ni uko umwami kera yaravuze ingoma mugabo yayivuga cyane cyane nka rimwe mu mwaka kuko ingoma murazi yuko yari yo sembore y'ikimenyetso cy'igihugu umwami niwe yatanga umurisho wa mbere bakumva rero ayivugiza kuri kagenda abandi batanguye izindi ntambo zose zerekeye ingoma abandi batimbo bose ni kuvuga abatimbo abakana ingoma mugabo bakongera bakanazitamba niho rero baca batangura wumva rero umwami yaravuze ingoma mugabo byagiye birahinduka kuko urabona mu nyuma rero ibyabaye ni uko ingoma yahavuye abakoroni barayishyije hasi barakura umuganuro 1929 abapadiri nabo barayisubiza hasi basigara bayivuza bahamagara abakirisi bagiye kumva imisa hanyuma rero biramenyekana mu gihugu cyose urumva rero yerekeye intambo y'ingoma yagiye birahinduka uko imyaka yagiye irahera ego mpindukire kuri mushinga nawe ntafatiro ku bijyanye n'ingoma tubwira ibindi mushinga nawe ntafatiro muratwumva mushinga nawe mworoha nibaza ko harimo akabazo muri telefone muratwumva neza makagenda hakaba n'izindi ngoma hariho urukinzo ariyo yatuma umwami bayibuza igihe umwami yibambuye ni ukuvuga byutse canke agiye kwibikira hariho rero n'izindi ngoma zisanzwe mwabwo iz'igishora arizo bita murimirwa arizo bita rucitseme bari hariya mu igishora hariho n'izindi nyabuhoro ingoma bavuga y'amahoro yari hariya cyane cyane ibanga urumva rero ingoma rero zari ubwoko bwinshi mugabo cyane cyane hari izisanzwe nizo rero zavugirizwa ibwami igihambaye ni uko byagiye guhinduka rero mu nyuma y'aho baboneye abazungu bashyitse mu Burundi bakabona yuko ingoma ari ikintu gihambaye reka ntihari mu Burundi gusa hari mu bindi bihugu ibiyaga binini urabona kagenda yari mu Burundi karinga yari mu Rwanda izindi zose Rusama ibinyoro Nyabatama ibikore baremera ibushi n'izindi urumva rero aho rero tubanze kwikukira murazi yuko ingoma yaciye yarabaye ikintu cyerekanwa mu mahanga
baradujana kuri exposition universelle y'Urusengo mu 1998 hanyuma rero geragenda no mu bindi bihugu hanyuma cyane cyane biramenyekana no mu banyagihugu cyane cyane mu mashure mu association baravuza ingoma kugera naho nkuko mubizi yahavuye iba ikimenyetso ca mbere cy'imico kama y'u Burundi ku buryo n'ejo bundi murabizi yahavuye yemezwa mu 2014 biraja muri liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ico kikaba ari ikimenyetso kinini cyane. Ego urakoze cyane umushinga nahe ntafatiro namwe duhindukire kuri mwebwe mwavukiye mukurira mu ntara ya Gitega neza na neza mu Gishora muravuza n'ingoma mu Gishora mukiri bato kuva mukiri bato ubu mubandanya kandi no kuvuza ingoma ngaho mu gihugu ca Canada ingoma amazina yazo n'ibindi byerekeye uko zivuzwa mwotubwira hama mugire ko mutubwire ko mwakiriye aho mubonye nyine icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye avugije ingoma mwavyakiriye gute? Ingoma ziri ubwoko bune. Hari ubwa mbere na mbere ingoma z'ubwami nk'uko mwubahwa Emile Mworoha yabivuze za Kagenda za Rukinzo n'izindi. Hanyuma hari ingoma z'abatimbo zijya zivuzwa mu Gishora mu Mwihigiro Ikidasha n'ahandi. Hariho n'ingoma z'ibisharizo zijya babaza hamugasanga ziri mu mazu. Hamubwa kane hari ingoma zivuzwa mu masengero cyangwa ingoma usanga zivuzwa nko kwishure rinaka kugira ngo abanyeshuri batonde neza n'ibindi. Jewe nagomba kugaruka ku ngoma z'abatimbo zijya zo mu Gishora cyangwa zijya z'imakebuko. Burya ingoma ziri ubwoko butatu naho zibona kurya. Hariho ingoma ya mbere yitwa Kirotsa nijya ngoma ntoyi. Ijya ngoma rero ni ingoma y'Imana. Ijya ngoma y'Imana mugabo ni nka kujya kumusaraba ni kujya kumudari ku bagatolika ni kuvuga ni ikintu cerekana Imana. Igere ijya ngoma rero kaje kagoma gatoyi kitwa Kirotsa ni ingoma y'Imana kandi misi yose bavugije ingoma ijya ngoma ibwiriza kuvuzwa igashemezwa kubera umuntu abari karashemeza Imana. Haca haba iyindi ngoma yitwa Inkiranya. Inkiranya ni ijya ngoma iri imbere ya zose kumbure abavuga Ifaransa bayita solo mugabo ni ingoma y'Inkiranya. Ijya ngoma yitwa umwami. Ijya ngoma yitwa umwami. Umuntu ariko aravuza ijya ngoma burya bari umwami. Hanyuma hacakurikira rero ibishikizo. Ibishikizo ni zijya ngoma zivuza zikavugiriza uri karatamba cyane ari uri karatamba ari imbere. Hakaba n'amashako ni zijya ngoma ziguma zivuga zitaruhuka. Ibyo bishikizo rero n'amashako byitwa igihugu kuko mu bishikizo harimo n'ingoma imwe bita umushinga ntahe bakayita umugabo. Kubisanzwe ubu ingoma bazivuza gutariko hajya iyi ngoma y'Inkiranya ikirungerewe habwiza gusigara iyindi ngoma imwe yirungerewe hanyuma zikaza guturirwa iyo Inkiranya igaturwa ni kuvuga kujya baba ariko baravuza ingoma baje bazirungereye hanyuma Inkiranya igaturwa hanyuma rero hakabona kuza guturwa iyo yindi ngoma ya nyuma mugabo barabihinduye usanga ingoma y'Inkiranya ari we mwami ariyo ijya guturwa bwa nyuma. Aho rero ku kibazo cya kabiri jewe mbonye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avugije ingoma naranezerewe cyane. Nagize nti iryavuzwe iratashe ndaza ko bishikako yarerekanye ko Uburundi ari hanga. Je nararyohe ko narabonye ko Uburundi ari hanga kubera iki? Kubera arateye iteka imico kama y'abarundi, arambuye inyambarabani, arambaye imigwebero, arambuye ibiraco, asigara ibirenge bisa muri ajya amabuye n'ingena meza ajya amabuye byarakomeye gose. Je naravugije mu ingoma mvuye muri Canada ajya amabuye arahekenya mu birenge byose arakura acaba rero aricishe bugufi abararenganuye. Ikintu canjoheye gose nta musozi yarakorotse ndakabonye kajya kantu kimwe kingahe amusozi yarakorotse kubera iki? Yaraheje kurenganura abari bararenganijwe. Muri buka abanyagishoro nyene barenganijwe ukuntu bigarukako yaraheje kubarenganura rero kumbure nico bashaka bari baheje ku kirongo. Yaravugije ingoma hamwe nabo aratera iteka imico kama
y'uburundi niho nogeza ngaha Urakoze cyane. kugira ngo ndaguhe ijambo. Ego murakoze cyane, reka kumbure mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone twakire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nsubire ngaruke kuri Professeur Mworoha, umuntu yari mu gihugu c'u Burundi ico gihe kandi akaba ari n'umuhinga mu bijanye n'imico kama y'igihugu c'u Burundi. Mwavyakiriye gute? Abarundi mwari muri kumwe aho mu Burundi bavyakiriye gute? Byarabatangaje kubona umukuru w'igihugu avuza ingoma, byari bimeze gute? Umurisho umukuru w'igihugu yafashe agatamba ingoma, jewe aho nari negereye bavyakiriye neza, kuko uravye ingene ingoma yateye imbere kuva naho Burundi bwikukira, urwaruka rukayegera, abandi bakayegera, hanyuma n'amasosiyasiyo menshi yo mu mashuri, mu makomine, eka ni ibintu byerekana yuko ingoma yamaze kwemerwa mu gihugu hose kandi ikongera ikwemerwa no ku isi yose. None rero hariho kumbure abatoba batabivuga neza, mugabo ntabo mbona, kuko n'umwami nabibabwiye, n'umwami yaravuza ingoma, mugabo cyane cyane yayivuza rimwe mu mwaka, avuza karyenda, kugira ngo abone yuko abandi bose, kuko nk'umuganuro wari umunsi mukuru w'ingoma, kuko abantu bose baza kuraba intambo z'ingoma. Umwami rero niwe yatanga uwo murisho wa mbere mu gaturuturu, mu gatondo, kugira ngo abandi bose bace batangura. None rero jewe mbona yuko ingoma umukuru w'igihugu atambye irya ngoma yerekanye yuko intambo y'ingoma ari ikintu gihambaye, atanumwe mbona ari nk'akarorero, kandi tukaba tubona cyane cyane ingene umurisho w'ingoma ari anar immateriel, anar materiel, kubera ari igiti c'umuvugangoma. Aho rero ninzira yuko kikaba kandi ari ko kintu cemewe cyane mu bintu byose by'imico y'abarundi, y'imigenzo y'abarundi, l'art scientifique, l'art culturel. Ingoma rero ikaba yarabaye ari cyo mbere cyagiye kitumenyesha ku isi yose. Numva rero ari byiza cyane kugira ngo n'umukuru w'igihugu ntatinye, kugira ngo yerekane akaroro. Jewe nabyakiriye neza, nico nobabwira, tugira amahoro. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nshuti z'ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Reka rero duhindukire ku mirongo ya telefone n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika, barafise ico baterera, barafise n'ibibazo babaza. Reka mpindukire nakire Martin Mwana, turi kumwe ku murongo. Niho ndi, ndabaramukije. Amahoro neza, duhamagaye uri he? Ndi mu gihugu ca Kenya. Ku mazina nitwa Martin Murerangabo. Ego. Ubwanje icyumviro nagomba guterera, no kubona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe akaryo ko guhura n'abo twokwita abanyagihugu bo hasi, akemera kwiringanisha nabo, agakura twose, reka tuvuge inyambarabami, inyambarabakuru, akajya hamwe n'abatimbo, agakura ikirato, akambara
umwambaro w'ingoma agatamba twavuga ko yahaye agaciro ingoma zacu. Hanyuma ikindi twavuga ko koko yareretse akarorero abandi bategetse, kuko ubundi yaraberetse ko bitarangirira gutorwa ukagenda kwicara hariya hejuru ku ntebe, ariko bikenewe ko ugaruka ukibuka abagutoye, hakabaho ikibanza muhuriramwo mukaganira, ukabereka ko inyuma yo gutorwa kw'icyo mutegetsi hariho icyumviro kibafite ko kandi utahura ubuzima nabo nyine hariya hasi barimo. Hanyuma ibi twavuga twibuke ko byabaye nyuma y'uko hari haheze amezi makeya avuye mu gihugu cya Kenya aherekejwe n'ingoma. twavuga ko ubwanje novuga ko ntibyarangiriye mu kugenda kwerekana ko umenga ingoma y'Uburundi ni igikoresho cyo kwinezereza gusa, ariko hariho ijambo ifite mu gihugu cyacu, irafite ishingiro, irafite twavuga ko niryo shingiro ry'imico y'igihugu cyacu. Ku bwanje rero novuga ko nabihaye agaciro, narabishimye kuko n'akarorero keza n'abandi bategetsi bagenzi be bofatiraho. Urakoze cyane Martin. Reka mpindukire nakire wundi ku murongo wa telefone, Pascal Nkunzimana. Naba ntihenze izina ryawe ry'ikirundi. Pascal, turi kumwe ku murongo? Yego. Amahoro neza? Amahoro cyane mama. Uduhamagaye uri hega Pascal? Ndi mu Cankuzo aho bitwa muri komine Mishiha ku mupaka wa Gahumo. Ikibazo canke iciyumviro ku bahinga dufise uno munsi ku bijanye n'ingoma z'Uburundi? Ego, jewe nta kibazo mfise, ahubwo ni inyunganizi nokongera ko ku vy'umukuru w'igihugu cacu yakoze c'Uburundi. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yakoze ibintu vyiza cane vyo gushigikira abenegihugu mu bisata byose abenegihugu bariko barakora, akaza akabashigikira. Ndabona igisata ca mbere c'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu arabikora kugira ngo abenegihugu abereke akarorero, kugira ngo abenegihugu babone ko batariko baritamba bonyene mu bintu byose, ko umukuru w'igihugu abashigikiye. Ku byo yakoze rero twebwe nk'abenegihugu twabibonye, byaratunezereye cyane, ahubwo umukuru w'igihugu arakomeza rwose kwiyegereza abenegihugu no kubatinyura yuko umukuru w'igihugu atari umuntu atateye ubwoba ku benegihugu ku bikorwa byabo baba bariko barakora, ko abari inyuma nabo bagaca bakomeza ibikorwa byabo bariko barakora, bibaha akarusho mu mibereho yabo. Urakoze cyane Pascal ngaho mu ntara ya Kayanza, urakoze cyane ku cyumviro cyawe n'intererano. Ego urakoze. Reka mpindukire ngaruke ku batumire bacu. Umushinga ntahe Patrice Ntafatiro, hariyo bamwe mu minsi yahera nyine nyuma yaho babonye umukuru w'igihugu bavugije ingoma, bakaba kandi banamugereranyije n'umwami, bavuga ati nta mwami avuza ingoma. Kuri ico boba ari ukutamenya canke n'ivyo koko umwami ntiyavuza ingoma, bimeze gute? Ndagukengurukiye neza na neza, nk'uko mwubahwa Professeur Emile Muruha yabivuze, umwami yaravuza ingoma. Umwami yaravuza ingoma, niwe yavuza karigenda, akavuza akanya gatoyi, hanyuma abandi bakaca bandanya. Kinge ndakubwire wewe uri kuranyumviriza aho uri hose, uramaze kubona ingene ingoma zitangura. Ingoma zitangura zivugijwe n'ingoma y'inkiranya. Ingoma y'inkiranya niyitanga, novuga niyitanga ingero, izindi zirakurikira. Ico gihe umwami kera yaravuza ingoma, mbwa yavuze nyine akantu gatoyi kugira ngo ahamagara izindi ngoma, nka kurya ingoma y'inkiranya ihamagara izindi ngoma gatoyi zikazibandanya. Ko rero umwami avuza ingoma singorane, ahubwo ngomba jewe nshikiriza ikintu kimwe. Ujya munsi nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuza ingoma, niwo munsi wonyene kw'isi yose nzima uko Uburundi bwakabaye Burundi, niwo munsi ingoma zavugijwe. Ahari kwari kwiyitirira uti gute? Navuze ko ijya ngoma iri imbere yitwa inkiranya, hanyuma ikavuza umwami. Nukuvuga umutimbo wese wo kw'isi yavugize ijya ngoma kijya gihe yari umwami, kubera yarashaka guhagarika ingoma yarashaka kuzibandanya zikavuga umwanya munini, nk'uko yashaka kuzigabanya zikazihagarara. Ujya muntu rero ariko aravuza ijya ngoma ni umwami. Kijya gihe rero General Major Evariste Ndayishimiye umwubahwa yavugije ijya ngoma yari umwami,
acavuza ijya ngoma acaba rero neza byose birakwiye ko ingoma zivugijwe n'umwami. Hari ikintu cyaciye kiba nka kwa kundi Yezu yagenda mu gisengero hanyuma akaca asoma ibintu ngo umutima w'Imana uri kuri jewe. Yaciye avuga ibintu bikomeye gose, yarabahamagaye ati mwabahebera mwe baritabira, mwihebe y'ingoma baritabira. Ashatangura ikerekana ko ari umwami ariko aravuza ingoma ati siniguze inani nanga. Ni ukuvuga inanga n'imico kama y'u Burundi ntashaka kuyiguza amahera 80 canke amahera. Arabandanya ati siniguze ugwembe cyo kimwe ugwembe nubwo ni nk'inkariha niyo novuga ko ariyo yamwa umwami mugabo butuvuga ugwembe data wanje. Akabandanya ikindi kintu gikomeye cyerekana ko ari umwami w'umwami ariko aravuza ingoma nyene ari mu kibanza ciwe. Yavuze ati siniguze igihugu igihumbi sinasorekeye gusorora abasha. Aha dukuvuga byose yarabiyejeje nk'umuhinga mu ngoma. Jewe nzi imico kama ya twebwe twazivugije kuva kera na rindi. Aya majambo nta wundi muntu ashaka kuyavuga atari umwami. Siniguze igihugu igihumbi. Twese turavuga tutihera izango matari biravumba zahinguye mu rusengo rwa Mungwe zisamirana mu makungu. Byose turabivuga mugabibi nta muntu numwe ashaka kubivuga kiretse we. Hajya rero mu yandi majambo yari umwami ari mu kibanza ciwe avuga ingoma yiwe. Naje ndayivugije mba ndiko ndiyitiranya kumengo dumwami mugabo simba ndiwe. Kijya gihe yari umwami ari mu kibanza ciwe ariko aravuza ingoma y'ubwami. Ntambada yakumbure ico camperezako yaciye atera ati ewe Burundi dukundura igihugu cifashe. Batabishura bati tugira tugushemeze mu ruharamba. Uruharamba ni iki? Uruharamba n'urutaro naruzanye nagiye kwishira mugabo naruzanye ndarufise bavyina uruharamba guca. Uruharamba ruravuga ntacyo bitamba naruzanye urutaro nariko ndaruharagura n'intoke. Uruharamba rero yari intambo y'abantu basanzwe y'abarimyi bimbuye bariko baranezerwa. Mu yandi majambo n'umuntu mutoyi yigize umuntu mutoyi ariko arabyina na bene gihugu basanzwe mugabo akabigira ari umwami. Abo bareba bumviye yuko umwami atavuza ingoma bavyumvise. Abibaza nabo kukumbure ati none byagenze gute nkeka icyo kibazo ndakibazo hanyuma bavyumvise. Kijya gihe yavugiriza zijya ngoma niho ingoma nagize ntewe mandanjima iyo nanze nza kuba arahari nanze nkacanja mu mugwi wavugirije umwami n'umwami ari hari. Ntacyo ntakundi. Urakoze cyane ico kibazo turanakigaruka ko nkuko nabivuze mbere. Kumbure Professor Mworoha araza kudufasha kucerekeye niba mukuru w'igihugu yasubiriye umwami. Ariko reka mbanze nakire abandi banywanyi ijwi rya Amerika. Irakeneye Felicien ku murongo wa telefone turi kumwe. Yego ndabumva. Amahoro neza. Uri hehe? Mwiriwe cyane. Yego hama jewe bwa mbere nagomba ite no gushigikira umuhinga agiye gutanga insiguro. Ego turakumva komeza. Yego cyane jewe ndi ugwaruka ndi umusore ni kuvuga mu bijyanye n'imico y'Ikirundi sinovuga ko ndi umuhinga muri byo ariko kubwanjye jewe naranezerewe cyo kimwe n'abandi barundi cyo kimwe n'ubundi gwaruka baranezerewe n'ingendo y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu kuvuza ingoma. Bijya bigaragaza cyane cyane yuko nk'umukuru w'igihugu ashyigikiye cyane kandi ashaka guteza imbere imico n'imigenzo y'igihugu. Mwarabibonye n'ibimenyeshamakuru by'i Burundi ibitari bike mbere n'ibyampuzamakungu byarabyanditse ko bisigura ko kijya kintu cyabaye ikintu gitangaje mu bintu byari bimaze iminsi mu imyaka yari iheze. Hariho leta zitari nke zagiye zirakurakuranwa ariko ntitwari bwabona umukuru w'igihugu ahavuza ingoma. Rero kijya kintu cyaratunezereje cyane rwose nk'ugwaruka kandi nk'umurundi. Urakoze cyane. Felicien mbega uri hehe aho mu Burundi? Gende mu gisagara cya Bujumbura ariko mvuka muri komine Kayogoro y'intara y'Amakamba. Urakoze cyane. Ku ntererano yawe reka nakire n'uwundi Justin bukeye neza. Justin ku murongo wa telefone turacari kumwe. Yego turacari kumwe. Amahoro neza uherereye hehe? Mahoro cyane.
nanjye nagomba ntange intererano ku bijyanye n'ingendo y'umukuru w'igihugu. Ni ikintu cyiza cyane ahubwo kidasanzwe, ni ikintu cy'imboneka rimwe kuva bakabona abakuru b'igihugu bagiye batandukanye batwaye Burundi. Biragaragaza yuko akeneye gutsimbataza imico n'akaranga by'abarundi. Rero icyo ni ikintu cyiza cyane kuko mu barundi ntibafite bavuga ngo umwiza igihugu urakwira hose. Rero akarorero yeretse abarundi kerekanye yuko ari umuntu aciye bugufi mu kubaha igihugu, mu kubaha akaranga kacu. Rero yabereye akarorero natwe urwaruka abari nyuma yiwe n'abandi bose basanzwe yuko dukwiye gutsimbataza imico n'imigenzo y'abarundi, tutarabye igihagararo umuntu aba afite cyangwa ikibanza umuntu aba afite, ariko ni ikintu kiba gikenewe cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane Justin, murakoze cyane. Ego nk'uko nabivuze, tugaruke ku batumire bacu, tugaruke kuri Professeur Emile Mworoha. Umukuru w'igihugu yoba yaragiye mu kibanza c'umwami, mubiravye yoba yarasubiriye umwami? Ko bamwe bavuga bati hariho umukuru w'igihugu hakabaho n'umwami mu bihugu bimwe bimwe. None mwebwe mubibona gute? Yoba yarasubiriye umwami cyane cyane mu kibanza yagiyemwo avuza ingoma, avuga n'amajambo yavuze? Ndakoze. Umukuru w'igihugu ntiyasubiriye umwami kuko umwami urumva ntiyatorwa yamariho imyaka yose. Mugabo umukuru w'igihugu ari muri etat demokratike, yaratowe. Hanyuma rero mugabo naho ingoma yaserukira ubwami na repubulika yarayemeye irayiserukira. Icyo novuga ni uko kirya uya murisho umukuru w'igihugu yerekanye, novuga yuko ari itariki rikomeye cyane mu bya kera byerekeye umurisho w'ingoma. Murabona umurisho w'ingoma waragiye muri byinshi. Ubuho rero ni inscrit muri patrimoine mondiale de l'UNESCO. Hanyuma waragiye mu ma exposition universelle uheruka mene n'ibindi Dubai. None umukuru w'igihugu nawe afashe umurisho agatamba, no kuvuga ni ikibanza gishasha, ni etape nshasha, ni itariki nshasha itazokwibagiranwa muri histoire y'ingoma. Kuko nicyo gituma na mwebwe mwakibajije, nuko cyabaye ikintu gihambaye batazokwibagira. Kuko ingoma twavuze yuko yatanguye kuri Ntare Rushatsi, hanyuma iserukira ubwami n'igihugu cyose. Hanyuma rero muri iyo myaka rero yari yarakwiye igihugu cyose. Abaye umukuru w'igihugu wa mbere avuga iyo ngoma. Nicyo gituma ndakubwiye yuko ari itariki ihambaye mu byerekeye ibya kera y'iyi ngoma y'u Burundi. Hanyuma rero ibindi rero ni ukuvuga yuko yashigikiye bidasanzwe kuvuza ingoma, kuko iyi ngoma niyo yatumenyesheje mu gihugu, niyo na mu bintu byose byerekeye kama ku Burundi, nicyo kintu cya mbere cemejwe. Aho rero nico rero novuga byerekeye iyo tariki umukuru w'igihugu yavugije iyo ngoma. Wewe ubwa mbere icyo kintu kikiba ushobora kubona ibidokurikira, mugabo no kugira yuko kuko bubaye ubwa mbere ari itariki ihambaye itazokwibagiranwa mu byerekeye gutera imbere kw'ingoma no muri politike y'u Burundi yerekeye iby'ingoma. Bari barasabye yuko na Gitega yoba un centre mondiale yo kuvuza ingoma, kuvuga abavuga ingoma no mu bindi bihugu byose bakaza kubivugiriza Igitega. Ibyo biri muri politike culturelle kugira ngo babone yuko ingoma y'u Burundi ari ikintu gihambaye, kandi ari twebwe mu Burundi twebwe abarundi Burundi n'ubu bwemejwe muri iyo patrimoine mondiale ku byerekeye iby'ingoma. Mu ncamake ico novuga. Yego,
urakoze cyane. Reka twakiriye n'undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yitwa Paul Biganiro. Paul, turi kumwe? Mahoro neza. Mahoro. Ego. Ku ngoma z'Uburundi, je ndi umukongomani. Ku ngoma z'Uburundi twabonye perezida wa repubulika y'Uburundi yizihiwe rwose akubita ingoma, ntacyo twamunenga, nubwo ari wazivugirizwa ariko ntacyo twamunenga. Uherereye mu Burundi cyangwa uri muri Congo? Uduhamagaye uri he? Ndi muri East Africa, Nairobi. Ego, uti naho ari we yazivugirizwa ntacyo munenga kuko yazivugije. Ntacyo munenga, nawe ni umuntu arizihirwa kandi yarayikubise neza ubona ko abizi. Ego, urakoze cyane Paul. Urakoze, turagushimiye. Ngaruke ku batumire bacu. Ego. Mushinga nta fatiro nk'uko Paul abivuze, yaravugije ingoma naho ari wazivugirizwa, arazivuza avugije ingoma. None umukuru w'igihugu agatamba ingoma, abatambira nde mu bisanzwe uravye imico y'ingoma? Ego, ndakengurutse. Ubwa mbere na mbere nkeka kino kiganiro nawe nyine azokironka, nagomba jiwe ndamutere intege. Ego, yarize ingoma kandi yazize neza kubera ukuntu yahamagaye, hanyuma agatera uruvyino, hanyuma agatanguza ingoma. Ntugire ngo byari ibintu byoroshe, kubera ni ukuvuga ko iyo ingoma zinumye hama ukaba ari utangura, ni ukuvuga kuba waziharuriye mu mutwe ukabuza aho zigeze hama ukazitangura. Je ndamukengurukiye no kumunga no kumugezi, kandi nateguye n'umurisho wiwe ninaja mu Burundi tuzawutangura. Naramaze kushira muri studio hano, nkeka mu kwezi kumwe nzoba nawe ushize ahabona nyine umurisho wiwe uvuga ibyo yorangura. Aho rero umukuru w'igihugu avuze ingoma, none kumengo rero azivugiriza, none nawe yavugiriza nde? Aho Abarundi rero nibamenye ikintu, ingoma hajya nta muntu n'umwe angana n'ingoma. Naho buri umukuru w'igihugu, naho buri umwami, ingoma irakuruta, kubera umukuru w'igihugu ni umuntu umwe, ego yavuye mu bantu hanyuma akaba umwe akaja hejuru akitwa urongora igihugu, ariko ingoma iguma imuruta. Utiguki ubonye bavuze b'ingoma bari harya baba bari hejuru y'umukuru w'igihugu, kuko haba hariho Imana. Ubwa mbere na mbere nabivuze muravyibuka, hariho ingoma y'Imana, ni ukuvuga Imana ni nk'ibiri, hanyuma haba hariho umwami, haba hariho kandi n'igihugu c'Uburundi. Mu yandi majambo, harya ni ibintu ni igihugu c'Uburundi kiri harya. Igihugu c'Uburundi naco kirasumba umuntu uwo ari we wese ari mu gihugu, naho yoba ari umukuru w'igihugu, naho yoba ari umwami. Aho rero muri ico gihe umukuru w'igihugu abatambira nde? Ariko aratamba. Umukuru w'igihugu ariko aratamba ingoma, nta muntu atambira Uburundi. Bwa mbere na mbere atambira Uburundi, atambira Uburundi bufite ayo mashiga atatu: Uburundi burimwo Imana, burimwo umwami, burimwo Uburundi abagabo. Aho hanyuma umuntu uzumuvuzi umukuru w'igihugu c'Uburundi ari umurimyi, agiye kurima ni kubiki atamuhira uvuga ko yagiye kurima, ariko arorora ni kubiki batavuga ko ariko arorora. Ariko aravuza ingoma rero ni igikorwa kimwe mu vyajejwe yabwiza gukora. Hanyuma n'umwubaha Professeur Emile Mworoha yabivuze ko umwami yavuze ingoma, umwami yaravuze ingoma. Hajya rero nawe yavugije ingoma kuko arico gikorwa nyamukuru, kuvuga ujya munsi ntibagirana ko n'umunsi wa mbere ingoma zavuze zitwa ingoma. Rero abandi hajya kwe tuzivuza turaziyitirira. Hajya rero ikatambira Uburundi bwamwimitse, Uburundi bwaramwimitse, ariko atambira abagabo, ariko atambira abantu bose b'Abarundi bamwimitse, ko bamwimitse turimo twese, ariko atambira Abarundi. Hanyuma yagiye kuribuka, ariko atambira Abarundi sikosa. Umwami ariko atambira Abarundi sikosa. Wenyene umwubahirizwa nyene cyubahirije n'amajore Evariste Ndayishimiye ari Bururi yarivugiye ati jewe ngiye kubabera umuhutu. Mu yandi majambo yariko arababwira ati servus servorum, je ngiye kubabera umusuku mukuru. Kandi urabivuga kujya rero atwigisha ati ngo dukora ibi, ngo dukora ibi, ngo dukora ibi. Hajya nawe ariko aratwigina, ariko aratwereka yuko n'ibyo umuntu wari wese asanzwe akora nawe abikora. Hanyuma ariko atambira Imana, ariko atambira Imana iri hajya, Imana yigisha umurisho abatimbo, ariko atambira igihugu c'Uburundi,
hanyuma ariko yishyira mu kibanza c'umuntu uwo ari we wese, hanyuma ko yize ingoma rero yari akoze igikorwa yabwiza gukora c'iteka kandi byagenekerezo byatari ikintu kuyandika, hanyuma bikaba ibintu byiza rwose, murakaramba murakagwira muri ku ngoma. Murakoze cyane. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. turiko turaganira ku bijanye n'ingoma, ku bijanye n'imico kame y'igihugu c'u Burundi. Ni nyuma yaho ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu gusozera akaruhuko k'ibikorwa vya leta yararimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye abavuzi b'ingoma bo mu ntara ya Gitega kuri site y'ingoma ya Gishora. Muri ico kibanza c'imico kame y'igihugu c'u Burundi yaravugije ingoma kumwe n'umugwi waho. Abatari bake kumwe kumbure bamwe barashimye uburyo yifatanyije n'abavugije b'ingoma mu kwemera akamaro n'ikibanza ingoma zifise mu karanga k'u Burundi, ariko hariho na bamwe bavuga ko batahimbawe nuko umukuru w'igihugu yavugije ingoma mu gihe babona yuko ari mu kibanza c'umwami kandi ko ngo zigenewe kuvugirizwa umwami. Rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twako twiheza turaba duti mbega ingoma zifise uruhe ruhara mu mico kama y'igihugu, mbega muri kahise umwami yaravuze ingoma, mbega umukuru w'igihugu avugije ingoma agatamba, abariko avugiriza nde, abariko atambira nde. Nivyo abahinga mu mico kama na kahise k'igihugu c'u Burundi bariko baradufasha muri kano kanya mu kiganiro muri sanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, reka tumira mate turagaruka mu kanya. Bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. radiyo ijwi ry'Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga, muri kumwe na Oriane Tangishaka. turiko turihweza igikorwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze cyo kuvuza ingoma, aho yariko araheraheza akaruhuko k'ibikorwa vya leta aho yarari mu ntara ya Gitega mu misi yahera. Bamwe barabishimye, abandi barabinegura bavuga bati ni umukuru w'igihugu ntiyari kubikora, ariko nivyo turiko turihweza uno munsi turaba ico gikorwa yakoze n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika baterera ibibazo n'ivyumviro. turi kumwe n'abahinga babiri, Patrice Ntafatiro umuhinga mu Kirundi c'abarundi ateramisha ibiganiro ku mbuga ngurukana bumenyi vyerekeye ururimi rw'ikirundi no gukundisha Uburundi. turi kumwe kandi na Professeur Emile Mworoha kabari umuhinga yanonoseye cyane ibijanye na kahise n'imico kama y'igihugu c'u Burundi. turi kumwe kandi n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo ya telefone bahamagara. Reka kumbure tubandanyirize kuri bo. Nakire umunywanyi yitwa Eric Majambere. Amahoro neza Eric? Amahoro cyane, neza. Uraho urakomeye? Uduhamagaye uherereye he? Ndahamagaye ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye. Hama rero ngerageze kuvuga ko Tom ariko murashikiriza ibijyanye n'ingene tubona ibyo umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yakoze. Mu bisanzwe rero ndabibona yuko ari ibintu byiza cyane, kuko ari nko kwaruka twebwe ndabona yuko ahubwo yadukanguriye igikorwa kidasanzwe kubona ari wateze imbere mu kwerekana imico meza akaranga k'igihugu cyacu. N'abatsinda byongeye mu Kirundi bavuga bati nta mukuru abura mukuru we. Uwavuga yuko ahubwo ariwe yari gutambirwa, mbona yuko yaba yihenze kuko ntawubura mukuru we. Rero birashika umuntu wese agatanga, kandi rero nk'uko ingoma ariyo batatu kurikire yanditse mu Burundi, biraza yuko nawe ari uwa mbere ategerezwa kuyipromotinga gusumba n'abandi bose. No ku bw'ibyo kuba yarasanzwe biraza yuko
ari ikintu cyiza cyane kuko turetse kuvuga n'amajambo yo guhayagiza igihugu hari n'igihe ingoma zivuzwa mu gihe umuntu ariko yagize imana tukaba tuzi yuko igihugu cy'uburundi nacyo cyashyize imana imbere rero n'ahatokwitambira ahubwo yotambira n'imana kandi biciye mu murisho w'uburundi ikindi nacyo hariho igihugu cyamushyize imbere kugira akirongore rero naho nyene igihugu aragitambira kandi urumva yuko umukuru w'igihugu ntasumba igihugu cyamushizeho cyatumye yitwa umukuru w'igihugu rero nk'uko ingoma ariyo isa n'iserukira uburundi nibaza yuko icyo yakoze ni cyiza rwose ahubwo turagikenguruka n'abandi ahubwo baboneraho kugira baze barakora nk'uko nyene nawe yatweretse akarorero ndetse tukamufatiraho n'ibindi bitariko birabaevoriwe ahubwo bikabaevoriwe gusumba ni nk'ibyo ntushobora gushikiriza nihagera ikindi mushobora kumbaza numva mwoshobora kukimbaza hanyuma murakoze. Urakoze cyane Eric, urakoze cyane ngaho mu ntara ya Muramvya mu Bukeye. Reka tugaruke ku batumire bacu kumbure Professeur Mworoha turumva ko abajene ba telefone no munsi barashimye cyane igikorwa cyakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kuvuza ingoma bamwe bavuga ko kwari kwicisha bugufi abandi bakavuga ko kwari kubigisha imico kama kuri wowe ubona abayobozi b'igihugu bokora iki kugira ngo kumbure babandanye berekana akamaro k'imico y'igihugu kuko twumva abakiri bato babishima cyane bokora iki? urumva navuze nuko uko umukuru w'igihugu yatanze ingoma ari ikintu cyo gukomeza nyene umurisho w'ingoma kuko ingoma iri mu kibanza cya mbere hanyuma rero hariho n'ibindi byinshi byerekeye imico myiza y'Uburundi byerekeye intambo ibyerekeye imbyino z'abigeme ibyerekeye gutamba danse guerriere za hariya ani mu Kirundo batamba bambaye inshato z'ingwe n'ibindi hariho n'ibindi byinshi byerekeye guteza imbere n'ururimi rwacu no guteza imbere ijambo ry'Uburundi kuko urabona n'ubuntu urabona ibyo bintu byose umukuru w'igihugu rero mwabagije mutima kubera mu gutamba mu bwirije ntambo navuze yuko yari itariki ihambaye kuko bazokwama babyandika mu bitabo bamenye yuko byatangwa mpamvu kugira ngo ni uburyo bwo gukomeza iyo patrimoine ya mbere abarundi bafise izwi ku isi yose yatambira Uburundi yatambira uwo murisho w'ingoma ubwo buhinga bw'ingoma eka n'isi yose kuko urabona nicyo kintu cya mbere kizwi naho rero kugira ngo namwebwe mukigire ko ikiganiro ni uko mubona yuko ari ikintu gihambaye cyerekana ugutera imbere kw'iyo patrimoine yacu y'ingoma y'Uburundi aho rero mvuga yuko turaba n'ibindi byose byerekeye guteza imbere ubuntu guteza imbere ibiraba byose imico kama y'Uburundi kuko izodufasha kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu ari umukuru w'igihugu canke eka n'izindi nzego zose zishyira imbere ivyerekeye culture y'Uburundi ivyerekeye imico kama y'Uburundi. Yego urakoze cyane duhindukire muri Canada mshana Patrice Ntafatiro nawe nkuko Professeur Mworoha bivuze guteza imbere imico kama y'u Burundi birakwiye cyane kubandanya mwebwe musanzwe mwigisha ikirundi c'abarundi mu biganiro vyanyu cyane cyane nk'umuntu ari mu mahanga icyo gikorwa cifashe gute mu kugerageza kwigisha abana bavukiye hanze gukunda ikirundi gukunda Burundi icyo twokwita iyo experience icyo gikorwa kimeze gute baravyakira biroroshe? Ego ndakengurutse kwigisha ikirundi mu mahanga ntibyoroshe kubera usanga ngiye mfatire ku bana banje kuri noja kure
abana banje bagiye ku mashure bavuga icongereza, bavuga igifaransa, niyo bariko barakora integerezwa bazikora mu gifaransa, bazikora mu congereza, abagenzi babo bose bavugana mu gifaransa, mu congereza, ugasanga umwanya wo kuvugana ikirundi ni mukeya cane ku mugoroba. Aho rero abavyeyi badakobeje buno nyene ururimi ruragenda gose ntibyoroshe, mugabo tugira imana kubu hariho za YouTube, hariho nde baragenda bakaraba ibiganiro umuntu aba yarashizeho, bakumviriza ninde, bakakurikirana, mperuka kuraba ninde amasaha 3 yitwa nyambango y'inkuba sinzi, ugasanga ni ibintu byiza. Ariko harakana nagomba kugenda ngarutse ko gatoyi kuri ibintu by'ingoma. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye siwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavugije ingoma. Na nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yaravugije ingoma. Umwubahwa yitwa Didas Baranderetse yarandungitse akavideo gatoya ariko arakiranya. Mugabe itandukaniro riri hagati ya nyene cyubahiro Petero Nkurunziza na nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. General Major Evariste Ndayishimiye yarakuye nyambara bami, yambara ibutura, arakura ibirato, haragenda arambara imigwebero, byose birakwira, arahamagara, baramwitaba, aratanguza ingoma, aratamba uruharamba, ni ukuvuga byose birakwira. Nibyo nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yari yabigize, mugabo we yari yambaye ikaruvati n'ibirato n'iki nyene, kumbure n'abavuzi b'ingoma yari asanze bari ngaho, ariko ubundi wari umugambi ati ndagiye kuvuza ingoma, nta kindi kinjanye, urubanza n'uru nagenda kugira ndabivuze kubera genda umuhinga jewe ndiko ndavuga ibintu nkurikije ubumenyi mfise, kandi ako kantu ndakazi kinogera ntakavuze. Ndagaruka ko cya kirundi rero, ikirundi cyoroshe kwigisha mu mahanga kubera usanga bitugora, mugabo nukukora nyene tukaruha kugira ngo abana bacu bagume baje baje bava, na cyane cyane nk'abana banje bavuza ingoma, nk'abandi bigisha bavuza ingoma, tuvuza ingoma mu kirundi, babwiza kwigiza mbyino mu kirundi. Urakoze cyane gose. Uyo mwari mwumvise yari Patrice Ntafatiro teramisha ibiganiro byitwa ikirundi c'abarundi ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwigisha ikirundi no gukundisha igihugu cy'u Burundi. Akaba kandi ari n'umutimbo, yanakuriye avukira mu ntara ya Gitega mu Gishora, yaravugije ingoma zo muri iyo ntara. Twamutumiye kugira ngo aterere kuri kino kiganiro cerekeye ingoma. Twari turi kumwe kandi kuri telefone muri iki kiganiro muri Isanga na Professeur Emile Mworoha, akaba ari umuhinga yanonosoye cyane ibijyanye na kahise n'imico kama y'igihugu cy'u Burundi. Ndabashimiye mwe mwese batumire bacu, namwe banywanyi biradijwe rya Amerika mwaterereye kuri kino kibazo cerekeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugije ingoma mu ntara ya Gitega. Twashoboye kumva byinshi vyerekeye imico y'igihugu cy'u Burundi, imico y'ingoma z'igihugu cy'u Burundi. Abahinga badufashije, nizere ko mwafashijwe namwe. Rero tubahamagarire kubandanya mwumviriza radijwe rya Amerika n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika. Mu kiganiro muri Isanga mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuno musi. Turabashimiye, tubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika, taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi, muri Isanga yakonse byinshi, agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika.